الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Imana nyambabazi nyanimpuhwe. Inyigisho ya gatatu, guha amahirwe angana yo kwiga ku bahungu no ku bana b'abakobwa. Ntihashimagiza Imana rugira byose yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka, irema umuntu, imugira umuhagarikizi w'isi, maze ivuga iti niwe yabagize ba samuragwa b'isi, maze aha bamwe ibyubahiro kurusha abandi, kugira abageragereshe ibyo yabahaye. Imana ihana vuba kandi n'imbabazi nyanimpuhwe. Ibi tubisanga muri Korani kigabane cya 6 umurongo 165. Amahoro n'imihezagiro bisakara intumwa y'Imana we yasozereye intumwa zose n'abavugishwa. Intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imwishimire imuhezagire we n'abo muhiriwe, abigishwa biwe n'abasangirangendo n'abazokurikira inyigisho z'intumwa y'Imana gushika ku munsi w'iherezo. Bavandimwe, ndabahanuye nanje nimbwiriza umutima wanje ko twokubaha Imana rugira byose, tukayigamburukira, tukayoboka amabwirizwa yiwe. Nkako kumvira Imana niyo nzira y'urukiza no kuroranirwa ku isi n'inyuma y'urupfu. Byongeye bashumba b'Imana, muze twunge urunani, tuyoboke Imana, tube inshuti, tube abavukana. Mu nyigisho tumaze iminsi tukurikirana, twarabonye ko Isilamu ivuga ku bijanye icyo Isilamu ivuga ku bijanye n'agateka ka muntu cyane cyane muri rusangi, hamwe na cyane cyane agateka k'umukenyezi. Twarabonye kandi ko Isilamu ari dini ikubiyemo inyigisho zose umuntu akeneye mu buzima bwiwe, yaba mu mibereho ya misi yose canke mu kwemera n'ibyo azokenera inyuma y'urupfu. Imana ivuga iti ntacyo twasize inyuma muri iki gitabo. Aya n'amajambo dusanga muri Korani Nyeranda kigabane cya 6 umurongo 38. Korani Nyeranda rero nkuko tubibona mu nyigisho zitandukanye tugenda turasoma muri Korani, iratanga umuco itomora byinshi mu byo dukeneye kumenya mu bijanye n'agateka kazina muntu muri rusangi n'agateka k'umukenyezi mu buryo bwiharije. Isilamu irabungabunga bimwe biboneka agateka kazina muntu. Muri Isilamu ntawurekuriwe kwitwaza ubwoko, igitsina, igihagararo canke ubutandukane ubwo ariko bwose ngo ahonyange canke arenganye ubundi. Imana rugira byose muri Korani kigabane cya 49 umurongo 13, Imana ivuga iti yemwe bantu, twabaremye abagabo n'abagore, tubagira amahanga n'amoko kugira ngo mumenyane, ufise agaciro gusumba ubundi imbere y'Imana n'uyubaha kurusha. Uyu murongo werekana yuko umugabo canke umugore, kuba umugabo canke umugore ntibiha agaciro umuntu, ahubwo akimuha agaciro ni uko akora ibikorwa byiza n'ingene yubaha Imana. Mu nyigisho nk'iyo nyene y'intumwa y'Imana Muhammadi, amahoro n'imigisha by'Imana bibe kuri we, turasanga intumwa y'Imana yavuze ati emwe bantu, Imana yanyu ni imwe, na so wanyu ni umwe, mwese mukomoka kuri Adamu, Adamu nawe yaremwe akomoka mu ivu. Ufise agaciro imbere y'Imana gusumba abandi ni uyubaha kurusha abandi. Nk'abemera rero duhamagariwe kubahiriza agateka k'Imana, akazina muntu, akarikiremwa c'Imana, no gusasagaza ubutungane. Muri Korani umurongo wa 90 mu kigabane cya 16, ikigabane cyitiriwe inzuki, Imana ivuga iti Imana Allah abwiriza ubutungane, ategeka ubugira neza no kugirira neza inshuti n'abajyango. Isilamu irahagararira cyane agateka ka kiremwa muntu, ikihaniza cyane abantu ntihagire uburenganya ubundi canke ngo amuhohotere. Niho dusanga intumwa y'Imana avuga ati nimutinye
nimutinye kurenganya kuko akarenganyo numuzimagiza ku munsi w'umuhero. Ahandi Imana ivuga iti intumwa y'Imana avuga ati irinde kugunga, mwirinde kurenganya abandi. Uwarenganijwe iyo asaba Imana nta kintu na kimwe kibuza yuko ibyo asaba Imana byakigwa. Mu cigwa rero giheruka cyaciye kuri iyi mbonanisha kure yacu, twarabonye ko Islamu ibuza ikumira iryo ari ryo ryose, irabuza ubusumbasumbane bufatiye ku gitsina. Uyu munsi tugiye gutsimbataza inyigisho nk'izo nyene zijanye n'agateka ka zina muntu, na cyane cyane agateka k'umukenyezi, maze twibukanye cyane cyane ku bijanye n'uburenganzira bw'umwigeme kuja kw'ishure no kuronswa ubumenyi butuma atera imbere atavangura akorewe. Murabizi neza yuko abakenyezi uko isi yagiye irakurikirana, ugiye mu kahise wanashaka no gushika mu kubu, abakenyezi usanga hariho amahirwe amwe bimwa canke nkumbure bakagabanirizwa ayo mahirwe bivanye n'uko ari abakenyezi canke ko ari abigeme. Muri Islamu rero tugomba uyu munsi kurabira hamwe inyigisho ku bijanye n'amahirwe angana babwiza guhabwa abakenyezi n'abigeme mu bijanye no kuronka ubumenyi. Turabire hamwe ico intumwa y'Imana yigishije, ico Qur'ani ivuga. Turabizi kandi yuko mu gihe c'intumwa y'Imana ari naco gihe dufatirako, ari naco gihe kandi dusanga inyigisho zarahishuwe. Nta mashuri yubatswe nk'amashuri yarahari, ariko hariho ubumenyi abantu bahabwa butandukanye. Mu gihe c'intumwa y'Imana rero, aho intumwa y'Imana yigisha, umusigiti niwo wari nk'ishuri. Umusigiti niho hatangirwa inyigisho zitandukanye, niho kenshi abantu bigira gusoma no kwandika, kandi wanashaka bakigiraho n'ubumenyi butandukanye, harimo n'ubumenyi bw'imyuga no kuvura n'ibindi. Ni nayo mpamvu tugiye mu majambo y'intumwa y'Imana dusanga ko intumwa y'Imana yavuze yihanikiriza abagabo, ababwira ati ntimubuze abashumbakazi b'Imana kuja mu misigiti y'Imana. Aya majambo dusanga mu gitabo Sahihul Bukhari, inyigisho ya 442, Sahih Muslim inyigisho ya 900, na Sahihul Jami cha Imamu Nasiruddin Al-Albani inyigisho y'ibihumbi 1857. Abamenyi rero mu gusigura avuga ati iri jambo intumwa y'Imana yavuze ati ntimubuze abashumbakazi b'Imana kuja mu misigiti y'Imana. Abashumbakazi no kuvuga abakenyezi. Abamenyi bavuga bati burya intumwa y'Imana yakoresheje ijambo abashumbakazi b'Imana kugira ngo abisilamu batahure yuko abavugwa aba bakenyezi ari abashumbakazi b'Imana, atari abashumbakazi b'abagabo babo. Kuri ubwo rero abo bagabo badafise uburenganzira bwo babuza kuja mu misigiti, kugira ngo kuko batari abashumbakazi babo, ari abashumbakazi b'Imana. Iri jambo nico gituma intumwa y'Imana yarikoresheje. Aha rero intumwa y'Imana yabuza abagabo, yabwiriza abagabo kutabuza abakenyezi babo kuja mu misigiti, kubera ko mu misigiti ariho haronkejwe inyigisho, maze abantu bakahigira ibintu byinshi by'akamaro bituma abantu batera imbere. Inyigisho nk'izo ni nyinshi, inyigisho aho intumwa y'Imana yahimiriza cyane abagabo kugira ngo bareke abakenyezi babo, bashiki babo, abana babo baje mu misigiti, baje aho ubutumwa buvugirwa, aho ubumenyi butangirwa. Turanasanga mbere intumwa y'Imana mu kuhimiriza ico yarageze na kure, aravuga ati naho hoba mwijoro, kuri ya masengesho yo mwijoro, abakenyezi abigeme bareke habwa ubwo burenganzira, babe bafise ubwo burenganzira bwo kuja mu misigiti. Nakare kurondera ubumenyi, turabizi nk'abisilamu, muri Islamu ni itegeko ku mwisilamu ko yaba umugabo canke yaba umukenyezi yuko ahabwa ubumenyi bumuteza imbere. Abu Sa'id Al-Khudri avuga ati intumwa y'Imana yagize ati kurondera ubumenyi ni itegeko ku mwisilamu wese, ni kuvuga yaba umwisilamu w'umugabo yaba umwisilamu w'umukenyezi. Iri nyigisho dusanga yatorokanijwe na Asuyuti mu gitabo ciwe yise Al-Jami' As-Saghir. Inimero y'iyo nyigisho ni 5246. Niyo mpamvu kandi dusanga abakenyezi bo mu gihe c'intumwa y'Imana bararondera ubumenyi cyane. Mbere umunsi umwe abakenyezi bamwe mu bakenyezi
barabwiye intumwa y'Imana bati ewe ntumwa y'Imana, abagabo barakwigaruriye ntitukironka akaryo natwe ko kumva ubutumwa bwawe n'inyigisho ngo duhe ubumenyi. Ati duhe umunsi natwe twige. Ibyo rero babimusabye tubisanga mu nyigisho ya Abu Sa'id al-Khudri, ahavuga ati abakenyezi babwiye intumwa y'Imana bati abagabo barakututwaye barakwigaruriye, twihera umunsi wacu utwigisha. Intumwa y'Imana abagenera umunsi, maze barahura, arabigisha, arabaha ubumenyi, yongera arababwiriza. Turanasanga kandi burya abakenyezi baramusanga muhira kumubaza ibibabakiye mw'idini. Umusalama ni umwe mu bakenyezi b'intumwa y'Imana, avuga ati umukenyezi yitwa Sulaim, uwo n'umukenyezi ni muka Abu Talha, umwe mu basangirangendo b'intumwa y'Imana bazwi cyane. Uyu mukenyezi yabajije intumwa y'Imana ati ewe ntumwa y'Imana, mbega burya by'ukuri Allah Imana ntitubwiriza kugira isoni iyo hari ibintu byankenerwa tubwirizwa kumenya. Ati kuri ubwo nagomba kubaza ikibazo, ati mbega hajya iyo umukenyezi yiroteye abwirizwa koga? Intumwa y'Imana nawe ati egome iyo abonye amazi. Iyi ni hadithi, ni inyigisho yemejwe yuko ari y'ukuri, muttafaqun alayhi. Abamenyi barongera bakavuga bati isoni z'abagore ntizibwirizwa kubabera inzitizi yo kwiga no kurondera ubumenyi. Nkako Aisha umukenyezi w'intumwa y'Imana yavuze ati Imana ihezagira abakenyezi b'aba Ansar. Aba Ansar ni abakenyezi b'i Madina. Imana ihezagira abakenyezi b'i Madina, isoni zabo ntizababujije kunonosora idini. Ntibabujijwe nuko bafise isoni, ntibyababujije yuko baja kurondera ubumenyi. Ni kuvuga yuko kuba umuntu yoja kurondera ubumenyi nk'umukenyezi nk'umwigeme, ntabwo inkumbure ari kutaba afise isoni. Isoni zabo bakenyezi ntizababujije ko baba bamenyi bakomeye cyane mu idini. Uko nyene nimba isoni zitabwirizwa kuba intambamyi, niko ubw'Isilamu rero bwigisha bukabwiriza imiryango ko ibwirizwa gukuraho inzitizi zose zotuma umwigeme abura canke agabanukirwa amahirwe yo kuronka ubumenyi canke kubandanya amashuri. Hokorwa rero ibishoboka byose, haba mu Bisilamu canke nkumbure abatari Abisilamu, mu bantu muri rusangi, kugira ngo abigeme ntibahebeshwe ishuri. Aha turavuga inzitizi zitandukanye zishobora gutuma abakenyezi canke abigeme badashobora kuronka ubumenyi ngo nabo batera imbere. Inzitizi ziraba nyinshi, harimo kurongozwa hakiri kare cyane, aho usanga abigeme bakiri bato bakugwa ku ishuri bakaja kwabirana, bakaza kurongorwa bataraheza ishuri, bikabatuma bibagabaniriza amahirwe yabo yo mu buzima. Murazi yuko mu bintu bituma abigeme batari bake baheba amashuri harimo aho usanga bahurumbiye kuja gushinga izabo. Iyo rero ibi bibandanije birabangamira akazoza k'abatari bake, bigatuma badashobora kwiga ngo bavemwo bahave batera imbere, babemwo abarongozi, babemwo abashobora guhagararira ibisata bitandukanye mu buzima bw'ibihugu, babemwo abigisha, babemwo abavuzi, abaganga, babemwo abantu batandukanye. Kuri ubwo kurongorwa hakiri kare ku bigeme, iyo bibaye umugenzo bikaba ibintu bishigikirwa bigahimirizwa, birabangamira akazoza kabo mu gihe tumaze kubona yuko abagiye kurongorwa bataba bakibandanije amashuri. Hari aho usanga nk'umunyeshuri yari mu myaka ya mashuri bita shingiro, ugasanga yayahevye. Ibyo ni ibintu bimwe mu nzitizi zituma abakenyezi bashobora kuronka ubumenyi, kuko bavuga bati amabanga abiri ntabangikanywa. Hariho n'inda zitifujwe, aho usanga bamwe bahevye amashuri kubera ko batwaye inda z'indaro,
biri mu bintu by'inzitizi duhamagarirwa gukuraho kugira ngo abana bacu abashiki bacu bashobore kwiga bashike kure, kuko mu matohoza yakozwe n'abantu batandukanye arerekana yuko kenshi amahirwe abigeme n'abahungu baba bayanganya uhereye mu mashuri mato y'intango bakaza gutangura kuyatakaza uko batanguye kuba imiyabaga. Aho ni hamwe baba bagiye guhurumbira kubaka izabo bakiri bato, aho ni hamwe baba batanguye gusanga basamye inda zitifuzwa. Hariho ubusumbasumbane bugirirwa, usanga hamwe hatoneshejwe imiryango imwe hatoneshejwe abana b'abahungu gusumbya abana b'abakobwa, canke nkumbure ugasanga hariho no kuremerezwa imirimo mu rugo ku bana b'abakobwa, aho umwana w'umukobwa ashobora kuva ku ishuri na musaza we nkumbure akanwa kaje gatoyi ko guhengeka umusaya kugira ngo aze kuronka umwete wo gusubira mu ivyigwa. Hama wa mushiki we ugasanga ari mu bikorwa bitandukanye byo mu gikoni, gukubura, gutunganya muhira n'iki. Ntituriko tuvuga yuko abakenyezi n'abigeme nkumbure n'abana b'abahungu b'abanyeshuri batokora ibikorwa, batofasha mu bikorwa byo muhira, ariko iyo usanga bakobwa cyane cyane babiremerezwa n'ivyo bikorwa, ugasanga abana b'abahungu bo bararonka akanya ko gukina no gushobora gusubira mu vyigwa, bibagabaniriza amahirwe mu bijanye no kubandanya amashuri canke kuronka umwimbu mw'ishuri. Izo ni zimwe mu nzitizi turiko turavuga, twisunze izi nyigisho z'intumwa y'Imana zokugwaho izo nzitizi kugira ngo noneho abana babigeme bashobore kuronka ubumenyi batere imbere. Hariho no gukurwa mu mashuri bakarungikwa gukora ubuzi butandukanye. Twabonye abana b'abakobwa bariko barera abandi bana mu bisagara bitandukanye, mbere ubu wanashaka umengo hagezweho yuko baja mu mahanga ya kure, ugasanga umwana w'umwigeme umuyabaga ataye ishuri kaja gukora iyo mirimo mito yo mu mazu y'abantu mu gihugu hagati canke mu bisagara canke nkumbure hakurya y'amazi. Izi ni zimwe mu nzitizi tubona zikwiye gukurwaho twisunze izi nyigisho z'intumwa y'Imana kugira ngo noneho dushobore guha amahirwe angana abigeme, abakenyezi n'abagabo bagira amahirwe angana ku bijyanye no kuronka ubumenyi nk'uko tubisanga mu migenzo n'inyigisho z'intumwa y'Imana. Imana imuha amahoro n'imigisha. Ibi byoranduranwa n'imizi rero izo nzitizi kugira ngo abana bacu bashiki bacu batere intambwe bagere kure, maze bategura akazoza kabo, babera akazoza keza imiryango n'igihugu. Incabwenge yitwa Hafif Ibrahim ni umwe mu ncabwenge zanonosoye ivy'inyigisho z'imibano, ivy'inyigisho z'imibereho y'abantu. Yavuze ati nyina w'umuntu ni ishure. Nyina w'umuntu ni ishure. Kumwigisha rero ni ukuvuga nyina w'umuntu uwo dutegura ko azoba umumama, nyina w'urugo na rugo. Tumwigishije tukamuhindera n'ubumenyi, ni gutegura ihanga ryiyubashe kandi rikomeye. Hanko tugiye mu gitabu c'umumenyi Sayyid Sabiq citwa Fiqh Sunna, ni igitabo cigisha ibijanye n'amategeko y'idini yacu y'Ubwisilamu. Mu kigabane caco citiriwe guhitamwo umugeni, n'ico kigabane avuga ati nyina w'umuntu niwe umwana yigirako ingeso n'inyifato, niwe yigirako ururimi, akamigirako na kamere, maze akamigirako n'imigenzo yo mu kibano n'indero rupfasoni. Ibi rero byumvikana yuko iyo dufashe umwana w'umwigeme tukamukura ku ishuri, tukamwima amahirwe yo kwiga no kugira ngo atere intambwe ndende mu bumenyi, tuba turiko twima amahirwe n'abana bazomukomoka, tuba turiko twima amahirwe igihugu cose. Kuko uyu mama kugira azomenye ingene atunga umuryango neza, ingene arera abana neza, ingene abaha indero rupfasoni,
bamwigire ku rurimi rwiza, bamwigire ku migenzo n'inyifato, abagaburire neza imfungurwa ikwiye, ashobore kubonsa neza n'ibindi byinshi twitega ku mumama iruhande y'imigenzo, iruhande y'izindi nshingano ashobora kurangura, kuba umwigisha, kuba umwarimu, kuba icyo ari cyo cyose gishobora kuba gifitiye akamaro ibihugu. Ibi rero tubihombye kubera ko twamubujije amahirwe yo kuronka ishure, yo kujya ku ishure, kuronka ubumenyi bukenewe kugira ngo uwari wese ashobore gutera intambwe ashike kure. Tuba twimye amahirwe ihanga ryose, tuba twimye amahirwe igihugu, tuba twimye amahirwe imiryango, tuba twimye amahirwe isi gushobora gutera imbere, tuba dusubije inyuma isi. Islamu irahimiriza abantu guha abana bose amahirwe angana. Islamu irahimiriza abantu guha amahirwe abana bose angana mu kuronsa ubumenyi. Irahimiriza cyane ko abigeme bitabwaho by'umwihariko, bivanye cyane cyane nuko abatari bake usanga babirengagiza canke bagatonesha abana b'abahungu kurusha abakobwa. Hariho imigenzo usanga bavuga ngo diplome y'umukobwa ngo ni kuronka umugabo. Kenshi banashaka aho tuherereye, urumva abantu bariko bahimiriza abana babigeme bataranakura cyane, babahimiriza kubaka, nkumbure bahubuye bakavuga ngo mbega nturarongorwa, bikatuma uyu mwana akiri ku ishuri akura yibaza yuko ikintu nyamukuru ku mukobwa yokora imbere y'ibindi byose ari kurongorwa. Kirashobora kuba gifise ingaruka zitari nziza, kubera ko umwana w'umukobwa nibyo kurongorwa, wanashaka n'umwana w'umuhungu kugira ubugeni ku rushingo rwiwe, umusore yabushitse ageze mu bigero ku rushingo rwiwe, ni kimwe mu bintu vyiza ubw'Isilamu buhimiriza. Ariko gufata umuntu akiri ku ishuri mu myaka y'ibanze ataranaheza n'amashuri y'inshingiro ukaguma umuhimiriza kuja kwabirana, ntabwo ari ikintu ndabona jewe mu byo twebwe abisilamu tubwirizwa kuba twokwigishanya. Ugasanga abana aho kwitaho ishure noneho no kuguma biraba mu kiyo, bisiga ibitandukanye, biraba mu kiyo, bavugana n'abasore, bumva inkumbure boguma barindiriye ubuza kubasaba ngo bagire ubugeni. Nkumbure ugasanga abana abigeme bakiri bato bacaruka bataraheza amashuri bariko barondererwa abasore bobatwara, ugasanga inkumbure bariko bavuga ngo ari kure, ngo umusore ngo yarateye imbere, ngo ari mu bihugu bya kure, mu mahanga, Afrika y'Epfo, i Dubai n'ahandi. Ibi n'ukuri ntabwo ari imigenzo y'idini ya Islamu, ntabwo ari iby'intumwa y'Imana yatwigishije, ntabwo ari byo twoshira imbere mu gihe cyane cyane tuzi yuko iyo tubarungitse kurongorwa bataba bakironsa amahirwe yo kubandanya biga baja ku mashuri. Benshi iyo bahejeje amashuri shingiro, nkumbure tukaba twagize n'ayo mahirwe yuko bayaheza, usanga noneho bagiye kurongorwa badashobora kubandanya ngo bigeze kaminuza batera imbere nk'ubumenyi butandukanye bushobora guteza imbere imiryango, ikibano, biteza imbere idini ya Islamu n'ibihugu. Kuri ubwo ugiye kubiraba ibi tubona mu nyigisho z'intumwa y'Imana, ni ukuvuga yuko intumwa y'Imana yarashimikira cyane kuko abakenyezi boronka ubumenyi. Raba mu kuhimiriza abagabo ntibababuze kuja mu misigiti aho ubumenyi butangirwa, raba aho bamusanga n'umuhira bakaza kubaza ibibazo bitandukanye, raba aho bamusaba umunsi wabo biharije kugira ngo noneho bashobore kwisanzura mu kwiga no mu kubaza ibibazo, basobanukirwe cyane ibyo bakeneye gusobanukirwa mu bumenyi bw'isi n'ubw'idini, cyane cyane ubw'idini. Raba ingene intumwa y'Imana yatubereye akarorero keza. Kuri ubwo bavandimwe, kuba abantu babigeme uyu munsi twifuza kubona abaganga b'abakenyezi benshi ntitubabone, twifuza kubona incabwenge nyinshi z'abisilamukazi ntitubabone, twifuza kubona w'abakenyezi b'igihagararo nk'abo ku gihe cy'intumwa y'Imana mu bijyanye n'ubumenyi, tukabona akarorero keza kugira ngo n'abana bacu
babige natwe tubigire ko bakenyezi hariho agahaze hari n'uburyo tubarera tubigisha yuko icyo gushira kwamiza ku mutima buri mwanya yuko ari bugeni kwama tubatwara mu minsi mikuru y'ubugeni bakiri bato bagatangura no kwifuza kugira ubugeni hataragera ibyo byose twovyihweza maze tukabihindura hanyuma hagakuba n'inzitizi nkuko twabivuze ku bakenyezi ku bakenyezi bahejeje amashuri shingiro bakwiye kuja kuri kaminuza kugira ngo baje kwishuri nkumbure bandanya yitaho n'urugo ho kwihwezwa tuzobigaruka ku nkumbure twaganira ibijanye n'ingene ubwisilamu bwisha kurondoka neza ata kuvyara intahekana tuzobigaruka ku nkumbure ariko kandi reka tubivuge ko umwana umukenyezi umwigeme ahejeje amashuri shingiro akagira ubugeni arakwiye muri ubwo gihe kugira ubugeni kwiwe ko arakwiye kudaca aheba amashuri arakwiye kuba yobandanya amashuri ivyo navyo byokorwa mu buryo atunganya imbyaro ziwe agatunganya n'urugo rwiwe maze n'uwo mushinga ntahe wiwe umutambukanyi wiwe akambimufashamwo kugira ngo ashobore kubandanya amashuri kuko iyo umukenyezi yize nkuko twabibonye Hafiz Ibrahim avuga ati narugo ni ishure kumwigisha ni gutegura ihanga ryiyubashe kandi rikomeye uko guharera abagabo n'abagore amahigwe angana biragaragara sagasishwa mu muri mu nyigisho z'intumwa y'Imana biragaragara ko intumwa y'Imana yabihaye agaciro cyane kujyo gaho dusanga abo bakenyezi bo mu gihe ciwe bari bakaronka ubumenyi mu kurangiza reka turabire hamwe umwe mu bakenyezi b'intumwa y'Imana bamwe mu bakenyezi b'intumwa y'Imana ngene byari bimeze uwitwa Muhammad ibn Labid avuga ati abakenyezi b'intumwa y'Imana barafata cyane ku mutwe inyigisho ziwe ariko Aisha na Salama bo baragaheta mu gufata ku mutwe no kuba incabwenge Aisha yarishura ibibazo by'idini mu gihe cya Omar na Uthman igihe bari abahagarikizi b'idini bari abategetsi b'idini Aisha yarishura ibibazo by'idini bakamubaza akabatanga inyishu agatanga umuco ibyo yarabikoze gushika aho yitabiye Imana abantu b'ibihangange mu bigisho b'intumwa y'Imana baramugana bashaka kwiga idini na Omar na Uthman baratuma abantu kubabariza inyigisho z'idini kwa Aisha ibi biragaragara rero yuko intumwa y'Imana aturiye akarero keza uyu n'umukenyezi we Aisha yamutwaye akiri muto hanyuma aramwigisha aramushiriraho amazingira atuma yiga neza aratera intambwe mu bumenyi cyo kimwe na Salama kuri baro bavandimwe dusaba Imana idushoboze kuri izo nyigisho duhejeje kwibukanya dushobore kuzishira mu ngiro tuwe akarero keza mu guhimiriza no mu gufasha no mu gutuma abo tuvukana cyane cyane abigeme abakenyezi bacu bashiki bacu dutume baronka ubumenyi batera imbere tuborohereze dukureho n'inzitizi zose zotuma badashobora kuronka amahirwe ngana na basaza babo mu byo kurondera ubumenyi no mu gushobora kuronswa inyigisho zibateza imbere wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa alihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.